abakora gospel kenshi baridogera mwebwe abasani diri cyane ngo ariko bobo ngo ukamenga barirengagijwe ivyo bari ivyo oya byose byabwo byidoga imana zo muhana hagamagwa cyane abarinzi bava mu gihugu kibanyi caba Tanzania, Rwanda canke n'ibindi bihugu banashima, ariko abarimba gospel mu Burundi bakavuga bati twe turabona kumenga turakumiriwe. Mwebwe kurande rwanyu muri profane ako kanenge mpora mukabona bo ari ibintu je nkunda kuba nkurikirana, nkunda kuraba nkidoga cyane ashimba ricakwera ico cakwirira cemeye bo arabaririmbye akora kuvanje ibihugu nkaza nk'u Rwanda n'ahandi usanga baje kwakirwa c'indege ugasanga Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. mwari bazi bisi muvuga ngo nta kazi kinanje sintwika nanje ndabatwikiye, ariko mu nkundire mbaze ndabaramutsa amaro y'Imana nshuti namwe bakunze bigaruca kuri Tarsis Hope Ministry TV. Ono musi tuje mu bundi buryo, tuje mu bundi buhinga bushasha. Dunga misali swa kunga na muratuzi tuba turi muri gospel kenshi, ariko kandi n'ubu ntitwagiye kure cyane ya gospel, ariko kandi hari ikintu tumaze iminsi duca hirya no hino jewe ubwanje nabo dukorana hano tuvuga tuti mbe uno musi canke kino gihe umuziki w'u Burundi uwo bugeze he, ubu uri gukurikiranwa gute, abawukora bariko bawuronka mwiki. Twaragaragaje guca hirya no hino kubijanye n'umuziki mimbazamana gospel, tumara imizi tubivugana, ariko ndavuga nti naho biruko reka tuzorondera umuntu umwe mu bakora imiziki ya profane plutôt, kugira ngo turabe ubu buruhe baririmbyi bagira bo muri gospel, mbe bari abakora profane bo barahura nabwo. Niko kucangerageza kurondera amo basanzwe bakora umuziki muri rusangi incandonka uno mugabo irape murumva kinoze ni rape utumvirije neza oza kugira ngo nigi Tanzania, ariko ndabibutse neza ko ari impano y'igihugu cy'u Burundi. Ni upo hoi kuposti ujinga kwanza leo uwe mwisho books ya mlevi bana ifanya cho na tuandika ni bunduki adui tetea lo bamwita Zombie Boy. Tukuramutse amahoro y'Imana. turamukije Ego namahoro turashimwe iteka. Amazina nayavuze neza, nagerageje guca hirya no hino ngo ndabe ko no yavuga neza, ariko usanga vyarangiye ancanze naco wataye mu kweli. Ego Naco yenze mu vrema abariko baradukurikirana bamenye ngo Zombie Boy ninde. ya ntisho zombie ya Zombie Boy fresh yo n'amazina yanje. Cyenda konda abastar kirazira kagira izina rimwe riva kuri rimwe rikagira nko kuri atatu. Tondeka neza amazina yawe ariko baradukurikirana bayumve. Mo Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Wandika Tisho Zombie. Yeah. Tisho Zombie, Zombie Boy. Mugani cyane ugenda kuja ku channel yanje ugira abe ubuzi bwanje kuri uragenda Tisho Zombie. Ariko muri quartier bakaguhamagara Zombie Boy. Yeah. Cyangwa Zombie Boy vyavuye kuri no ndirimo mbona irimo n'amazombi. Okay, asante sana Zombie Boy, turagwa ikaze muri kino kiganiro. Turashibye cyane. Zombie Boy yamuka mu ntari yihe canke no mu gihugu ikihe, kuko ndiko mbona no masanamu agize no ndirimbo zogorana cyane kwemera kuri Murundi. Kuri jedo Murundi. Ya mba muri komine Nyanzarake mu ntara ya Burunga ariyo Makamba. Ego. Hiriya ntara vraiment karere ko muziki yaragafashe mu maboko. Uravye ba Mukombozi, ba Big Fizzo, Farias. Jenevye bakuciye ndaba nabi. Iwanyu ntabariyo. Nuko rero Tisho Zombie kuva hariya mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake utuzaniye igikorwa andiko ndabona ko ari waciza cyane. Uravye amasanamu ndetse nafashe nakanya gakwiye ko kumvira izino ndirimbo, numvirimo amajambo yubaka muri rusangi
siza ndirimbo utinya kumviriza uri kumwe n'abavyeyi canke uri kumwe n'abana, ni indirimbo irimwe impanuro. Ico gituma navuze nti gospel n'ubutumwa, ariko kandi kurundi ruhande n'ubu nabwo n'ubutumwa, gusaba office abo wagombye kubutumberezako. Mu majambo make ni kibazo ntakunze kubaza cyane abantu maze kugera kure mu by'umuziki, ariko kandi unkundire kuko hari abashobora kuba ari iryambere badukurikiranye bagomba kumenya Tissio Zombi yatanguye kuririmba ryari. Bo jewe ibya music ndabitanguye muri 2005. Ico gihe twatamba imiziki y'abandi batanguye gukompoza indirimbo buryo turaririmba. Mwatamba imiziki y'abandi, ntimwari bwatangure namwe bwanyu gukora indirimbo ziwanyu. Icyumviro catanguye ryari kugira mwumve ko namwe mufise ino mpano yo kugira ngo mutangure kugaragaza ibikorwa byanyu? Bo muri 2007 neza no twatangira kwiyumvira gutangura kwandika. Ubuhinga bw'ivyo bwanyereka ngo igere. Muri 2007 no twatangura kugirane, no twatanguye kwiyumvira ugatanga turandika imiziki natwe twakoze cyo masitozo turaririmba nk'abandi. Umaze gutangura nizere ngira ntivyakugumiye nkuko benshi baratubwira ngo uroma ibintu vyaratugumiye ngo twasanze bigoye. Tissio Zombi ngira vyaramworoheye wewe? Gora nijo goro kubera intanguro aziko yabigoye, uca muri byinshi bikunaniza mugabo kubera uba wihaye hanga yo vuga ati mbo ikintu wende uzogikora kandi kishikane kure, urumva urapambana ku buryo kuzana indirimbo nziza nk'iyi ifise n'amasanamu meza gutya yitondewe kakogwa hariya muri gigabit. Ndazi neza ko ari ahantu batanga umuziki utosoye, ndizira ko bitwara uburyo butari buke. Ninde muntu ari nyuma ya Tissio Zombi mu gushira amafaranga muri bino bikorwa vyiwe? Bo stova ngo numwe canke ni babiri. Oya, abakunda kuba bansupportinga barahari, nubwo nto atari umuvu ariko umuntu umwe ngo yazanye naye. Oya, muga hari inguvu nizi wanje, mugabo hari abantu bazakana ko bazora supportinga mu tuntundi. Cyane cyane ko iyo ugomba umuntu agushigikira nawe urashiramo intege bakabona ko watanguye gukora. Tissio Zombi amaze gukora ibiteramo bingahe canke amaze gutumirwa mu biteramo bingahe hano mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu? Bo mu gisagara ca Bujumbura nta kose nimwe ndatumirwamo, muga mu zindi ntara zitandukanye twakunda kujayo. Abagukurikirana kuri stage bakira gute indirimbo zawe? Urabona ko bavyishimiye canke baracavuga nka babandi ngo ya vraiment ngo yaba ntutseye nkabona? Oya nukuri sindi doga. Sindi doga. Okay. Twumvirize no rap egato nuno mugabo tukiri kumwe muri kino kiganiro, hanyuma turagarutse. Muziki una mwenyewe walojua atashuka satibla na uchungu wa maisha sijua tazalini. Ariko muri no ndirimo narumvise amazina yagarutsemo, haragarutse mu izina rya Satbi, haragarukana amwo n'izina rya Big Fizo, kubera ko abagabo babiri. Abantu bashobora bashizemo bitumwe n'ibintu kanaga urazi umuziki nuko nyene umeze. Kandi gisubira ko ndabanka cyangwa ndabatwitsoya tunakivuga ko kiri cyangwa kukibona mugo uyo. Tinali walo naliwe mu Kirundi bushatse kuvuga ngo iki? Kiba ariko je navuze. Okay. Birumvikana. Ona munsi hari umuntu ashobora kuvuga ati indirimbo nayikunze ariko sindayumva ku radio. Tissio Zombi afitiniye imigenderanire imeze gute hagati y'igikorwa asanzwe akora ndetse n'amaradiyo muri kino gihugu c'u Burundi? Bo amaradiyo ni make amaze indirimbo bazumva ndayisohoye. Sindaye ntarido nimwe ndayitwara ko canke ntarido nimwe barayibuza ko kubera ndacembaza mbakarume maze kwisha YouTube ndacembaza kwaza mbakarume arera ndakubitiye kwaza gatoye ubu none ndacegaruka mu gihugu cacu bimwe bita kusimbira hakujya amazi kurondera ubutse ubundi yaciye avuga ati niba mbonera ubwi wanje uzocuza ubunzaniye. Ndirimbo asohotse ariko kandi siyo ndirimbo ufise yonyene, nabonye ufise indirimbo nyinshi ariko nahisemo ko tuvugana kuri no ndirimbo ifise ubutumwa abudasanzwe, nubwo n'izindi nazo zibise ubutumwa. Indirimbo n'indi nitwazivuza zose muri kino kiganiro, ariko kandi
hari umuntu ashobora kuvuga ati uyu mugabo arafise abantu bamushigikira n'ivyo ariko nanje numva njyewe neza ino ndirimbo ziwe ndumva no mushigikira uwo muntu wo muhakaze canke abagushigikira barakwiye oya ndo mwakaze vraiment abwo ni yihute ego ni yihute kabisa ni yihute mama yifuza kukurondera kugira ngo ashobore gushigikira yo kuronka gute mu buryo bubangutse bo ndashobora kumaka n'imikanje ndashobora gatanga sinzi ko kuri biremewe ego muga ntibazoce batangura gutongoza burya yana arose nimengo nangu ujya mu stare ngo vraiment ngo urabona amazombi natongozeka amazombi ni yatongoza natongozeka yatongoza ni yatongozeka yoyo voilà urashobora kubaka nimero kawe kumure wowe ushaka kunsupportinga ya karime kanje ni 3967 48 ndasubiramo 3967 48 ya mwe mwanditse izo nimero mwe mwazanditse ikambwira mwebwe nyene kandi mbwira mwebwe muri ko nadukurikirana nuko ushobora kuvuga uti ino ngabirano y'igihugu twahawe Imana igahitamo kwicisha muri uyu musore reka tuyishigikire yabahaye nimero ya telefone mushobora kucako ariko kandi niko mushobora no guca ku mbuga yagiye babwira ari Facebook na YouTube mukagira subscribe mugashigikira umwana w'igihugu ubona ko ariko arakora neza nuko ndazi neza yuko igihe uri kurakora zino ndirimbo canke uri kurandika urashobora kwiyumvira uti abandi bagenzi bacu bakora umuziki bobo bigenda gute wowe ufata kanya ko kwiyumvira abakora gospel gospel ndakunda kuzumviriza no ma flash mfite muhira ndakunda kumviriza cyane kandi ndafite na TV ndakuraba ko ndakunda kuraba gospel ndazikira cyane okay uravye abaririmbyi barimba gospel mu Burundi ukaraba namwe bwe murimba profane kubwo ubona bafise ikibanza kimwe bafatwa kumwe muri kino gihugu canke muri kino gikorwa bo ndiko ndaraba nta tandukanizo canke nta gusigana birebire ndiko ndako abaririmba music ya profane barategura ama concert ugasanga abantu baruzuye n'aba gospel nabo nyenda nkunda kubona bategura ama concert ugasanga abantu baruzuye kubwo ishuro bivuga no bwa mengo nta tandukanizo cyane nta busigane buhari cyane abakora gospel kenshi baridogera mwebwe abasani diri cyane ngo ariko bobo ngo kamenga barirengagijwe byo bari byo oya byabo byidoga imana zo muhana okay ariko kandi ku rundi ruhande turabona ama association agiye atandukanye amashyirahamwe amwe yagombye kwamamaza ibintu ariko arakora akunda kurondera abasani nkamwebwe mukora profane ariko kandi bikaboneka neza ko menga bo muri gospel ntibababona so biva kuki byo biba ku ngufu nk'aba gospel bakoresha canke harakandi kantu kinyegeje nyuma bino bikorwa bo ndibaza ko harakandi kantu gashobora kuba kinyegeje nyuma y'ibikorwa kandi ndakunda kucimva ico kintu nuko abarimba gospel bara nk'ama smart y'amantuza ama muziki n'abandi usanga yandi mashira hamwe ndabona abarimba gospel batashiramo ndakunda kucimva mugabo kubera yangombe bandi kure canke taho silo gishikiriza urumva mugabo n'umusi nkuko rivuze naje ngombye kuri duduro barakwikuraba bakaza bararegera bose bakajamo kubera urarivuze nariwaro nariwe ari kibakibe ariko urabivuze okay nariwaro nariwe kabisa biramaze imisi biboneka yuko gospel mu Burundi ifise ikibanza ciza ariko kandi bikaboneka ko abategura ibiteramo ibi nabiriye bashobora kuyirengagiza ndabivuga ko ayo makuru narayarose hagamagwa cyane abarinzi bava mu gihugu kibanyi caba Tanzania Rwanda canke n'ibindi bihugu banashima ariko abarimba gospel mu Burundi bakavuga bati twe turabona kumenga turakumiriwe mwebwe kurande rwanyu muri profane ako kanenge mpora mukabona bo ari ibintu je nkunda kuba nkurikirana nkunda kuraba nkidoga cyane bashimba ari cakwirira cemeye bo arabaririmbya akunda kuvanje ibihugu nkaza nk'u Rwanda n'ahandi ugasanga baje kwakirwa cy'indege ugasanga bakigwa
kumengo ibindi bintu ugasanga muri byiwacu agiye nko mu Rwanda ugasanga ntiyakiwe neza ageze ataza no ugasanga ntiyakiwe yenda kuda kuva none abarundi tuzokunda iby'iwacu canke tuzoshikira iby'iwacu byari kwigihe kiko kiraduherana niko bimeze twaracerewe abandi ntabona abaririmbyi b'abarundi bageze Tanzania n'u Rwanda canke n'ahandi usanga bakiga ibintu bisanzwe mu Uganda hose no kubikirana amantu zebe ingendo zabo ariko barazifata usanga bakiga kumengo nko mu Rwanda ugasanga aje kwakigora yensha kuri nka babiri canke umwe Uganda abandaba nkago aho kuri kwibuga cindege cyacu ga usanga baje kwakigora mesha kuri hofi 10 n'abari 20 benshi zikaba nyinshi ubushize baranahagararanye ko barahonyorana ko je kugira mfata isanamu nziza nkahonyora ku bitugu by'undi muntu ngaho kugira ngo mbone n'umuntu ari biye bintu byo kunda kumbaza cyane nkaca ndivya none twebwe ari tuko tujaye twebyo dukora ntibishimwa abarundi ntitwebwe tunashimana ngo tuzo twakunda iby'iwacu na twebwe nk'ibindi bihugu je nambona inoje ama radio y'Tanzania kunda kugirana cyane n'ama televiziyo y'Tanzania ziya Wasafi FM Wasafi TV ziya za Machani mechi takura kwa kwirezia chari eteri zose takura kuzikira mbwa nta ndimbo y'abarundi usangiriko zamata shenda kwenda kuzibona rimwe na rimwe zabasati binaho nyeneza bafiso naho nyeneza ziba nke zibaho gafu ntana comment ntani bashize gusaba irarengana baracisha ko irarengana gusa kico mviro ni ibintu tuva tujahe kuri byo bintu iyo ngendo ari dufise vraiment twakwe kwisubirako muri make uhamagarira abarundi n'abarundi kaze ukunda ivyabo nibyo byiza kuko na Tanzania u Rwanda n'Uganda n'ahandi bakunda ivyabo cyane za Kenya n'ahandi genda muri Kongo atari ngaha usanga ahanyene zabo buvira n'ahandi zabo kavunga kubera bisa biri ku mupaka ngaha n'ahandi bavuze indimo z'abarundi ikango zarubumba shikisha sari nta miziki y'abarundi bavuze sizigituma rero none biva ko kiko muri kino gihe uciye muri ville mu gisagara ca Bujumbura ndetse makarati agiye atandukanye agize kino gisagara usanga indirimbo z'abarundi wanashima zitavuzwa cyane hariko aravuzwa zimwe z'abaririmbyi bo mu mahanga byo biva kuki ibintu ugiye no ku makabare yazabwiza n'ahandi ngo ndakumva indirimbo z'ikongomani zo ziravuzwa z'abatanzania abadamboli n'abandi zo mu Rwanda z'abamedi ba The Ben so aribo bitabe mu gihugu cyacu tukacumvira turi abarundi turirimba abarundi n'abastari dufise nibaze abarundi n'abastari bufise ibyo bintu bakunda nyimbara kuncitaza kweli imani babarire yarancitaje n'ubu sinzi sindavayo nuraronka no pastor agusengera gusaba imbabazi iryo ni rimwe bita bagita ishavu geranda birumvikana ariko kandi mu gusozera kino kiganiro nagomba ugaruke n'akaye kajambo k'ivyo twabibonye haba ku ruhande rw'abaririmbyi baririmba gospel mu Burundi no ku ruhande rw'abaririmba profane no ku ruhande rw'abategura ibiteramo hoko guhiye kugira ngo umuziki w'u Burundi muri rusange ushobore gushika kure harenza aho ugeze uno munsi mbo nabyo bategura ama concert nk'ama muziki n'amashirama kana bakoragurisha ibintu bakora gutegura ugasanga bateguye batumije ko abaririmbyi baririmba profane ugasanga baragira amashow iyo bintu ndovuga nti barakwiye kubiraba bagahindura ya kuko twese buri umuntu avuze gusisoti ni wasaka tonge ni wasaka riziki kuko ubutumwa tuvuga nyimbari arimba gospel nyimbari bunuze si ubutumwa gusa avuga ngo umuntu avuga aririmba je muri studio ngo ashe muri mwari ngo zariyumviriza gusa ya agiye najya kuri stade kuririmba nyimbari ntuze arimba gospel cyangwa muziki abantu bakamwumviriza umva harakunguko kumuririmbyi haje ndaba izi Wasafi festival Wasafi festival izaba Diamond yateguye ziyagendo z'intara zose abarimba gospel bakunda kuba barimo bakunda baroza mpande bakunda kuba barimo yego babarimo hari umuririmbyi w'Umwanza bamwita good ya arakunda kuba barimo noje narimbo imiziki yo guhimbaza Imana none kubera ikina abarundi nanye tutokoruka uko mbo chagigira kabiri kubijanye no gushikira impano z'abarundi gushikira akazi k'abarundi bo abarundi zo turaraba kuko mu gisora ari ikintu bakunda kuvuga ngo
ngo mtu akimwaga mboga na wewe mwaga ugali na wote msifanyeje msiri wote murale cyane murashusha ubugali nawe kimwe ku kindi mboga ziwe kugira ngo mwese mwese murari inzara mbo mugihe abataza yote ko bavuze indimo ziwacu natwe kumarado namwe mumabesha kuri muze muraraba neza ndumviza nk'ibiganiro byinshi bikunda guca ku maradiyo zibonesha n'ahandi isanganiro ndetse meshere ugasanga bavuze imiziki y'abanyamahanga gusa ugasanga umuziki ndundi bawuhaye ikibanza gito ukaca piga amasabu none ukaca bimvira none umuziki w'abarundi nta mudi ufise ushaka kuryohera abantu bino ko kuraramo yisho namwe mwamesha kuri byo bintu murabifise mu ruhara cyane muzero indundi muze murazi umwanya muremure izinyamahanga nazo mukazi umwanya muto ko n'amaradiyo mu Burundi nga amaradiyo dufite mu Burundi mu Burundi yimviriza abarundi cyane kubyo rero byo kubira baramwe mwanya mesha ko bafite mu ruhara siyo gusaba ririmvyo nizere yuko akamo uteye bakumvisa bokega kandi nizere ko mwese kubimwerekeye agiye kugira icyakosoye kugira ngo duteze imbere ibyacu dushigikira abarimvyi bacu b'abarundi na cyane ko ubona ko bari kwarakora cyane Zombi tugushimire kuba awitavye ubutumire bwacu uno munsi. Nama muragize neza kwa mwanyakiye. Asante sana. Amina. Numvise kuri muri kino gisagara numva ntiwonjika tutagushikirije abadukurikirana kugira ngo ino ngabire yawe nabo babone kwiri muri wowe kandi bayishigikire. Ndazi ko ukiri ku rugendo uza kugira urugendo kuyitsa. Muragize neza. Usigara amahoro. Ariko nakujaniranije nagomba ugira akajambo bwira abafana bawe mu rurimi rw'igiswahili kuko je numvise uvuga igiswahili neza. Mimi mafansi wangu wote sema walipo wakae mkawakura kazi nyingi zipo zinakuja nyingi sana. Hii ni move bado tera hapa. Hii ni tera bado move. Hii ni tera bado move. Hii ni nchamake nanga marara tu. Ni mhonjo mkirundi. Ni mhonjo. Kwa hiyo kazi tupo jikoni ya Jiga parafanya mambo Iteka Music. Nina project nyingi sana, nyimbo nyingi sana zipo studio kwa Jiga Iteka Music. Kwa hiyo muda wote mabomu yanalipuka, atakuwa mengi tu. Sio hii tu peke yake. Zipo nyingi sana. Tutarajia zingine nyingi sana ambazo itakuja kutufurahisha zaidi sana zenye ujumbe zaidi. Sio hii ni cha mtoto hii. Zipo zingine zinakuja mtu akiangalia vizuri atakuja kusema ni champagne Mr. Champagne ona. Champagne ni mwingine, mimi ni mwingine vile vile kwa sababu ila mnafahamiana. Wao utakumwona face to face yeye kuonana naye ila kazi zake nazifuatilia kwenye mitandao ya jamii. Mnafuatia sana YouTube, Facebook, anapokuwa anajiproud sio vitu gani post yule jamaa anajua kujiproud. Anajua kujiproud, kujipost, tuseme yani kujitangaza yani kazi zake anajua kuzinani kuzipromote ajipromote mwenyewe kabisa. Namkubali sana, anajitahidi japo kwenye nyimbo nimemuongelea fresh lakini asiwazi sana, ni kazi tu. Ni kazi, ni kweli. So ila kuna ujumbe ambao unaweza kuelekeza kwa wasanii wenzako wa Burundi tofauti na mafanzi wako, ni ujumbe gani huo? Wasanii kwanza tupende vya kwetu. Sisi wenyewe kwenyewe kwanza tupendane. Then itakuwa nzuri kwa sababu hata vitabu vya Mungu vinasema kwamba tupendane, sio? Ni kweli. Kwa hiyo tukiendelea kubaguana au kuchukiana kwa so fresh. Inakuwa so fresh. Ni ujumbe kwa wasanii wa nyimbo za profane, ila nahitaji upeperushe ujumbe wako kwa wasanii ambao wanaimba nyimbo za kumtukuza Mungu. Ukisema wasanii watakuja kusema anasema wasanii, sisi ni wasanii wakati tunajua kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Ila sisi wote tuko kwenye sanaa. Unaweza kuambia kitu gani? Watu wanaoimba nyimbo za gospel za kumtukuza Mungu wakaze bidii, wakaze buti, maana Mungu bila yeye sisi sote ndio ipo tena, hatupo tena, sio? Mungu ndio kila kitu. Asante sana. Kweli twashatse ko n'abantu bumva ururimi rw'igiswahili batavango twabajaniranije. Ariko tuza gusozera neza kino kiganiro, ndakomba kumenya umuntu yakoze ano masanamu, ninde yakoze, audio ninde yayikoze. Numvise Iteka Music yari yo management uno munsi igufasha amaboko.
No, hii audio kwanza yakoze gigabit. Navyumvise. Yeah. Dani video nawe ica ikora Nason Pro. Abakunzi muri kumurakurikirana kino kiganiro ni hano kirangiriye mwumvise byinshi mu bijanye na profane. Mwumvise byinshi kubijanye n'umuziki mpimbazamana gospel. Mwumvise byinshi kubijanye n'umuziki muri rusange mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu. Icokogwa umwe wese yacumvise naho umwe wese kugira ngo yikosore kugira ngo duteze imbere igihugu cacu n'impano z'abene gihugu tutibagiye gushigikira abakozi bari ku kivi kugira ngo tubatera intege aho batakoze neza ntitubaponde ariko tuze tubabwire tuti hano hantu hakosore kugira ngo ejo zane gikorwa gisumba kino kizohesha iteka igihugu cacu kizohesha iteka imiryango. Nuko kuri mikoro ya mbere mwari kubona Prote turakingiwe cyangwa umwite Mr Polo inyuma ya kamera na nete witeka kwakira uno muhungu yakoze ino video bamwita Nason. Tubashimire kwa mwabanye natwe tubike banure kandi tuzosubire duhure mu kindi kiganiro kizokurikira anaho butaha. Bye bye. Wadawa makamba tuna uchoyo kimisari weni dogo ya nini ukimbie po nimetua buja kila kona nimeteka wakuja rudi nyuma kilikusi nasikia mtoto bila Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagara cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.